iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kuva kuri uyu wa mbere, umuhinga karuhariwe mu vyigwa vy'ubutunzi asanzwe yigisha muri kaminuza y'i Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leonce Ndikumana, ariko araremesha inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abakozi b'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB. Akaba ariko afadikanya n'undi muhinga mpuzamakungu mu vy'ubutunzi, Dr Janvier Désiré Nkurunziza. Umuririmbyi Prizzy 36 yashize umukono ku masezerano na Medbet Burundi yo kumenyekanisha ibikorwa na serivisi zitandukanye z'iryo shirahamwe. Medbet Burundi akaba ari ishirahamwe ryo gutigira inkino ku rubuga ngurukanabumenyi mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa. Umwigeme Bahati yari afunzwe yagirizwa kwiba amashuka y'umugore babana, ariko amagara akaba yaramukitse. Kuri ubu yahavuye arekurwa ajanwa ku ivuriro rimwe ryo mu gisagara ca Bujumbura, aho ariko aritabwaho. Ariko nubwo biruko, umuryango wiwe ugasaba ko ibintu vyo kumurenganya vyohagarara, kubera ko nubwo ngo bamurekuye ngo azosubizwa mu gasho. Ngo ni mu gihe umugore yamufungishije ariko aramurenganya kubera ko ab'iwabo batari hafi. Mu gihe hari impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu karere ka Uvira zaheruka gukurwa mu ikambi y'impunzi y'i Rusenda zijanwa mu ikambi y'Ikavimvira, zivuga ko zibayeho nabi mu buzima butoroshe. Ngo kuronka ivyo bafungura bisigaye ari ikibazo, rero ngo bashaka gutahukanwa mu gihugu cabo c'amavukiro. Ubuyobozi bujejwe gutahukana impunzi no kuzishikana mu vyabo buri mu bushikiranganji bujejwe umutekano, iterambere rusangi, bavuga ko ico kibazo bakizi kandi bariko bariga ukungene bogitorera umuti. Kuri uyu wa mbere kuri iyo zone diplomatique mu Ngagara habaye inama yo kurabira hamwe hagati y'ishirahamwe ya Regideso n'abenegihugu ivyokorwa kugira ngo ikena ry'amazi rihere. Umuyobozi w'igisata c'amazi muri Regideso, Innocent Nkurunziza, afatikanije na musitanteri wa komine Ntahangwa na chef de zone wa Ngagara, bamenyesheje abo banyagihugu ko hategerezwa gutorwa inyishu izotuma ikibazo c'ikena ry'amazi kitazosubira kugaruka. Kandi ni mu gihe ngo hari imiringoti y'amazi ishobora gutobokera munsi, amazi agaherera mw'isi ntabagishika mu mihana. Ikindi naco nuko aho bubakiye hari igihe usanga hari amavane yugaye, kandi ayo mavane akaba yari yateguwe kugururwa igihe iyindi nzira y'amazi itagikora, ugasanga ntibikunze ko yugururwa kubera ko aba yubakiweko. Ntumbero yo guhangana n'ingwara ya malariya ahanini iterwa n'umubu w'ingore, umushakashatsi mwigisha muri za kaminuza Tatien Masharubu yamenyesheje ko vuba hagiye gukoreshwa ibiterwa kama bihingurwemwo amavuta, ivyo kunywa n'ibindi bishobora kwirukana imibu mu mugambi Bio Innovate Africa. Akaba yabishikirije kuri campus Nyamugerera, aho ariko herekanwa ivyavuye mu vyigwa vyo kuraba ingaruka y'uwo mugambi ku bidukikije no mu kibano. Uwo mugambi ukaba uriko urangurirwa mu bihugu bitatu: Uburundi, Tanzania na Uganda. Uzoronsa akazi abanyagihugu batari bake, bongere baronke aho bashorera imiti kama bazoba barimye. Kw'igenekerezo rya 6 Myandagaro uyu mwaka turimwo, ishirahamwe Amazi Water ryaruguruye imiryango ku bashaka kuraba no kumenya ivyo bakora.
umushikiranganji ajejwe ibijanye n'amasoko y'amazi, abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi biga mu gisata kijanye n'ivy'agataka nabo barahishikiye, aho bari batumiwe ahagiye kuba icicaro gikuru c'iryo shirahamwe, aho ni muri quartier industrielle mu gisagara ca Bujumbura. Twamenyesha ko Amazi Water ari ishirahamwe rikorera mu gisata c'amazi mu Burundi, rigakorana na leta y'u Burundi mu mugambi wo gukwiragiza amazi meza mu gihugu witwa Amazi Meza Kuri Bose. Akaba hategekanijwe ko kuri buri mutumba hazoba haronkejwe amazi meza mu mpera z'uwo mugambi mu mwaka w'2025. Ishirahamwe Regideso Burundi yashize ahabona urutonde rw'abatowe ngo bazokora ikibazo mu kibanza c'abahinga mu vyo gukoresha imashini nyabwonko. Ico kibazo kizokorwa kw'igenekerezo ya 12 Myandagaro uyu mwaka turimwo, azoba ari ku munsi wa 4 mu kigo ca Regideso kuva isaha 3. Mu gisagara ca Bujumbura ku nkengera z'uruzi Ntahangwa, ubworozi bw'inka ntibukihakorerwa. Ibinogo vyororerwamwo ifi haruguru gato y'ikiraro kiri hafi ya station Top 1 yo mu Kigobe ntibiragomororwa ngo bifurirwe, bigatuma bamwe bibaza ko ifi zikiriyo. Ni mu gihe ikiringo c'amezi 2 cari catanzwe n'uburongozi bw'igisagara bufadikanije n'ubuyobozi bw'umugambi Ewe Burundi Urambaye ku bijanye n'ihagarikwa ry'ubworozi bwakorerwa muri ico gice camaze guhera. Mu gisagara ca Bujumbura iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa riribonekeza, aho ibitunguru bitukura ikiro cahora kiri ku mafaranga 1000 ubu kigeze ku mafaranga 2200. Ibitunguru vyera vyahora ku mafaranga 1000 ku kiro, kuri ubu bigugwa hagati y'2700 n'ibihumbi 3000. Ikiro c'ibiraya vyitwa kijumbu hora ari 1100 ariko kuri ubu ni 1400. Ibiraya vyitwa move vyahora ku mafaranga 900 kuri ubu bigeze ku mafaranga 1100. Ibiharage vy'umuhondo vyo vyarakorotse, ndetse n'umuceri w'umutanzania n'indagara. Ibiharage vy'umuhondo vyo vyahora bigurwa amafaranga 2300 kuri ubu ikiro kiri ku 1800. Ikiro c'umutanzania cahora ku mafaranga 2600 kuri ubu kigeze ku mafaranga 2500. Naho indagara zahora ku mafaranga 3000 ikiro, kuri ubu gitangwa hagati y'amafaranga 3000 n'ibihumbi 200. Naho ubushaza n'ikaroti vyo vyagumye hahandi nyene, aho ubushaza ikiro yari 3500 n'ubu nayo nyene, naho ikaroti ni 1500 nta cahindutse. Nubwo hari intambamyi zitandukanye zibitera abarimyi ngo nubwo bibagora kubika umwimbu, igisata c'uburimyi kirakarirwa n'ihindagurika ry'ibihe bigatuma umwimbu ugenda uragabanuka. Ikindi naho nuko ikiza ca COVID-19 naco nyene catumye ibiciro vy'ibidandazwa biva hanze biduga. Hasohotse ibiciro bishasha ku bantu bashaka urupapuro rw'igipimo ca COVID-19, yaba abinjira canke abasohoka igihugu baciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Abanyamahanga ngo bazora batanga amadolari 100, nayo abarundi batange 30. Iyo ni ingingo ya leta ibicishije mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu. Mu gihe abanyagihugu bo ku mutumba wa Mihongo Inyange ya Makamba bari bagendewe na buramatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise, baramutuye ikibazo c'ibikoresho vyo guca imikobeko
ni mu gihe imetero 6,158 z'imikobeko zaciwe igihe bagendererwa na buramatari bagirako bayiterako imbingo. Imetero 2,748 nazo zaraciwe ariko nta mbingo zatewemwo. Igenekerezo rya 9 Myandagaro uko umwaka utashe, amakungu ahimbaza umunsi wahariwe abasangwa butaka. Uwurongoye ishirahamwe mpuzabatwa Uniproba, Vitali Bambaze, ashikiriza ko ubukene bw'amatongo yo kurimamwo ari kimwe mu bihanze imiryango y'abatwa mu Burundi. Ngo rero uwo munsi n'akaryo ko kwibutsa leta n'amakungu uruhara rwa bamwe bose gushika kuvyo batashitseko. Ngo kandi ngo hofatwa ingingo yotuma abatwa baronswa amatongo barimamwo kugira babeho nk'abandi. Umwigeme w'imyaka 18 asanzwe aba ku mutumba Kiri muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, yibarutse umwana acamuta mu kazu ka sugumwe, ariko Imana yarakinze uwo mwana ntaco yabaye, kuri ubu ariko aravurirwa kw'ivuriro ry'Ikiri. Uwo mukobwa kubw'ico caha yaciye afungwa, kandi impamvu yatanze ngo nuko ngo uwo mwana yashaka kumwikura kubera ko se yamwihakanye. Amatohoza akaba yatanguye. Iyo ikaba yari incamake mukuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Murakoze.